amakungu yokomeza afatira ibihano igihugu cy'u Rwanda kubera boba bariko bararengera pe ko natwebwe Burundi kandi yarabivuze ati twe ntidushobora kwemera gufa nk'impene. Ivyo arabizi neza yuko utewe nawe ututera kubera urivuna kubera urumva neza yuko bohoca hajamo iyindi ntambara y'igihugu ca gatatu arico Uburundi. Mu gihe naho Uburundi bwoba bwatewe kuko Burundi nimba ingabo z'igihugu ziri kimwe mu mabanga ariko arasirikira ku mbuga ngurukana bumenyi hirya nino no musi kuri za Twitter za TikTok za Instagram za Facebook za YouTube zukungene u Rwanda ariko ruragura inzahabu z'u Burundi kuri magendo kuvuga muri mu buryo butemewe n'amategeko. Ivyo bintu byaranabaye mu kawa u Rwanda rwaragura ikawa ry'igihugu, u Rwanda rwaragura icayi cy'igihugu cy'u Burundi mu nzira za magendo. Ndibaza mumeze neza. Hamwe no musi ngira ngaruke ku bintu bibiri vyonyene bibiri gusa nivyo ngira tuyage ko hamace dusezerana sivyo sindanatevya bazi ko je ntabatevya. Okay, ngira ngaruke kwanza ku majambo umukuru w'igihugu nyene icubero mu gihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amajambo yashikirije BBC Gahuza kimakuru gikomeye cyane mu vya politike aho caronse cagiriwe ibakwe ryo kubaza bimwe mu bibazo president w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ntarababwiranye zina kiyaga ngene cagenze nagira ndabamenyeshe ko amajambo yabashikirije yigeze kuyavuga mu ntara ya Kirundo kandi n'ubutumwa bwarashitse. Muri ayo majambo ashoboye gushikiriza yagarutse hanini ku majambo yavugiye mu Kirundo. Message yarashitse kandi abantu benshi twarabikoreye ko mwaravyumvise, ariko kuri no ncuro yasuye kandi kurivuga bisigura neza yuko ari jambo rizima rimurimwo kandi abirifitiye na confidence kuko ijambo rigukunze rikuguma mu nda. Ayo majambo yarashoboye gushikiriza ko ku mubano mubi igihugu cy'u Burundi gifitane n'u Rwanda, aravuga kukungene ku integuro zabo integuro u Rwanda rwonyene rusanzwe rufise ku Burundi, arabamenyesha neza yuko azizi neza cyane. Ico kiganiro nuko cakozwe impamvu cyaswe kandi kuvugwa cyane nuko cakozwe mu buryo buri professionnel, cakozwe mu buryo bwihari mu buryo nyene bukomeye, masanamu meza, ijwi ryiza cyane. Urumva muri vya bintu ndibaza son excellence kera mwari yarigeze kutuka ama apare amwe ahora amufata ari karatanga nka discours aho yaneguye cyane RTNB mbona barabikemuye baratanga amasanamu kwera ukabona neza yuko ari amasanamu atari ku rwego mpuzamakungu. Ahanini nico ndaza kugishikiriza nkebura namwe mu media yacu ashobora gutanga ubutumwa bukomeye ari ugasanga abutanze mu buryo butari professionnel, ugasanga amajwi ntarongorotse neza cyane, ugasanga image ntiryoshe, ariko yo urabona neza yuko hari ibindi binyamakuru vyamaze gutahura icitwa tanga inkuru iri professionnel, aho ubona neza ko BBC yabaye akarorero keza. Amajambo yashikirije ujya musi son excellence nino yashikirije uno musi, ariko uno musi yaje atandukanye no kubera iki isanamu ngene ryari risa n'amajwi kungene yari ameze. Okay, ayo majambo rero yashoboye gushikiriza yashoboye kuvuga ku bantu imigenderanire mu mezi ya heza ari nyuma gatoyi. Muri bukaneza yuko nyene iteka reverendi kuriyo yari mu gihugu ca Tanzania kubonana mu nama ya Maria Suluhu nimbari Suluhu wo muri Tanzania, mu presidente wa Tanzania yari karashikirizaho yahishikiye
arashimagiza imigenderanire umubano mwiza uri hagati y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania. Rero twe mu Burundi ibihugu bivuga rumwe na leta yacu cyane igihugu cyacu turabizirikanya, ariko ivyo tavuga rumwe turanabibona no mu makomantere ndibaza murabibona muri bigano dusanzwe dukora, murabona neza yuko nta Batanzania muhora mubona baza gutukana nga mu makomantere, nta Bakongomani bahora baza gutukana mu makomantere, nta Bazambia baza gutukana mu makomantere, nta Banyesudani baza gutukana nga mu makomantere. Murabona neza yuko ari Abanyarwanda nyine, kandi sikuvuga ngo nuko tuvuga uruvugo ururimi rumwe, no, ahubwo nuko ari bo bafise umubano mubi na twebwe. Ico rero kikaca gituma natwe tubimenya tukavuga ati okay, umuvyeyi amaze kuvuga ati bimeze uku, natwe bimva biba bimeze uko nyene. Okay, ayo majambo rero yashoboye gushimangira rero nyezi ni jambo rero ryaswe kubahabura, kandi aravuga yuko Burundi u Rwanda rufise integuro yo kuza gutera Burundi Bujumbura, ko gutera Bujumbura no gutera Burundi ni gisagara, ni umugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ni Bujumbura. Aranavuga yuko bazoca muri Kongo, aca babwira kandi ati ndazi neza ko iyo nteguro ndayizi muyifise, rero nimwatera Bujumbura muciye muri Kongo, natwe tuzoca dutera Kigali duciye mu Kirundo, kuko ni hafi. Burya Kigali iri hafi cyane ya Kirundo, nivyo abantu benshi batazi. Rero aho ivyo murabona ko vyakunze. Ivyo rero son excellence jengira ndabishimangire ko ndabivuga uko, kandi ndabishimye no kubera iki. Murabona ko M23 ifise umugambi wo kuja gutera Kinshasa. Burya iyi mihari y'inkozi z'ibibi, imihari y'inyeshamba, nta kindi kintu bigamije gusambura ivyubatswe bikomakomeye. Kuko iyo habereye intambara ku mugwa mukuru w'igihugu, amazu menshi murazi ko abomagurika. Murazi neza yuko ibintu byinshi ama business ari umugwa mukuru wa business, abari ahantu hakorerwa ama business yakomakomeye ndibaza mu bihugu na za Johannesburg, za Lusaka muri Zambia. Murazi neza yuko ari ahantu hakorerwa ama business. Ruguru y'ibihugu ni hakorerwa ama business. Rero bafite intumbero yo kuja muri kapitali, gushika muri kapitali kugira bajaganye ibigaragara. Rero muri Kongo kubera ari nini, vyaranse ko bashikayo kubera ni kure cyane. Ara n'Abakongomani baba muri Kongo batazi umugwa mukuru w'igihugu cyabo ko usa. Kubera iki ugenda n'indege, uza gusanga muri ivyo bihugu rero ari bihugu ari uburyo buke, abanyagihugu bafite uburyo bake, bafise ubwo bubasha bwo kuja muri kapitali. Ariko twe ibihugu vyacu kwera usanga ari bito, nk'u Burundi urabona ni butoyi, u Rwanda urabona ni rutoyi, uvuye mu yindi ntara nuko nta ntara zo mu Rwanda nzi, uvuye mu ntara uja i Kigali usanga na bisi urashika. Nonga mu Burundi wacu nubwo uva Makamba, nubwo uva mu Kirundo, nubwo uva mu Yinga, na bisi urashika kandi ntuteba cyane, nturara no mu nzira. Rero ivyo vyarafashije Kongo kugira M23 ntibatere ngo muri kapitali bagwanire hiyo nyene iyo. Rero M23 ikigira ishavu, icitera ija kugwana mu bene gihugu, nija mu ishamba, oya ija kugwanira mu bene gihugu. Ni mumva ngo Goma ngo yafashwe, ngo Ndeye Bukavu ngo yafashwe, ngo Ndeye yafashwe, baza kugwanira mu bene gihugu, asanga rero na bene gihugu bahaburiye ubuzima. Iryo jambo rero president rero yavuze yasoye kandi kubahabura ko yabagabishije, yongera arababwira afise na confidence irenze cyane y'iryo jambo. Iryo jambo rero reka ndabasigurira insiguro yaryo. Insiguro y'iryo jambo niri: tera Bujumbura ntere Kigali. Bisigura iki rero? Bisigura ko amakungu yonyene acabona yuko ari intambara mu bihugu bitatu, ko uba amakungu arazi yuko ari intambara zizwi ubu kuri inoti ni za Ukraine na Rusi, niyo muri Kongo. Urumva neza yuko buhoca hajamo iyindi ntambara y'igihugu ca gatatu, arico Uburundi. Mu gihe naho Uburundi bwoba bwatewe
Uburundi bwo babwatewe kuko Burundi nimba ingabo z'igihugu ziri muri Kongo nugutabara kuko murazi n'abasoda ba South Africa baraja muri Kongo gutabara abasoda ba Centrafrique umva baraja gutabara rero nabone bariyo gutabara menya neza bariyo gutabara ariko bamaze gutera Bujumbura simboni siguro bosigura kuko bo bavuga ko bari muri Kongo kurondera ngo bakoze genocide ariko twebwe nta siguro nimwe yo bihari bosigura impamvu babateye Uburundi ntaco dupfa nta kibazo n'amahoro menshi pe nawe natwe rero Son Excellence avuga ati ca dutera iki Kigali ikibi ntambara ya gatatu iyo rero n'amakungu niyo bitahura kabisa amakungu yo komeza afatira ibihano gihugu cy'u Rwanda kubera bo bariko bararengera pe ko natwebwe Burundi kandi yarabivuze ati twe ntidushobora komera gufa nk'impene ivyo arabizi neza yuko utewe nawe ututera kubera urivuna kubera we ugwaniye aho nyene urumva uragira ikibazo ko baje bakwiteguriye uragira ikibazo abawe barajuragireka baragira nte mu gihe urabona muri Kongo ntihagendeka neza nta buhungiro wojayo unyarutsa aha Tanzania twovuga ati bamwe abanyagihugu bato bahungire urabona neza yuko hugaye hazibiye ari kure plutôt ari kure urabona neza yuko bitoba vyoroshe pe mu Rwanda naho urabona ntibikunda urabona yuko amwene gihugu yogira ikibazo ngani niyo mpamvu na wene hajya abagabishije yabwira amakungu yuko ivyo bintu vyogenda uko rero impamvu ya kabiri ikintu cyo kabina bategure reka ndagikwakwanye ko n'imvura yambona igirigwe nte twarahiriwe n'akavura karagwa bitegwa bikera impamvu ya kabiri nagenda bamenyeshe ni kimwe mu mabanga ariko arasirikira ku mbuga ngurukanabumenyi hirya n'ino no munsi kuri za Twitter za TikTok za Instagram za Facebook za YouTube zukungene u Rwanda ariko ruragura inzahabu z'u Burundi kuri magendo kuvuga muri mu buryo butemewe n'amategeko ivyo bintu byaranabaye mu kawa u Rwanda rwaragura ikawa ry'igihugu u Rwanda rwaragura icayi cy'igihugu cy'u Burundi mu nzira za magendo ariko ubu vyamaze guseruka vyamaze kuba aba-influencer bamwe b'u Burundi bariko barasinyala ko birafasha abajeje umutekano gukurikirana cyane ico kintu birafasha rero biriko biragenda neza rero ico nta kintu kirekire nagomba kubivugako reka ndabashimire tu bisigaye dusure mu biganiro bikurikira ciao ciao.